wese azi ico gukora, then why bitoroha gushira? Every time mpanga kubiheba, nkigaya nkarahira kutongera. I don't believe ko ari je niyobora, slowly nza namaze kwibagira. Zamanura mama yantekerera, uramenye mwananje utazanyambika ibara. I'm sorry. Urazi ko ngukunda, don't deny it. Bremushuhira nkagushuhira, tukibuka ibintu bizabirangira. I'm sorry. Ndabizi yuko nkunda, can't deny it. Nubwo unshuhira nkagushuhira, I cannot stay muri ibi mbabarira. Yes, bakunzi ba PTV mumeze gute muri aho? Ndi Moses Angelo, nkuko tubakorera misi yose tubazanira ibiganiro bimeze neza muri entertainment, muri gospel kabisa, ibintu bimeze neza, ba comedian ugwaruka rufise impano zitandukanye. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'umusore ameze neza, urabona yuko kuva hasi gushika ni Ariko kabisa. Muravuga ati uwo ninde? Akaba asanzwe ari umuririmbyi wa profane, ariko areka ndamuhe ikaze kugira ngo atubwire uwari we. Meze gute? Ndameze neza cyane. Uraho? Ndashima. Ndabona ibintu wewe ni Ariko kabisa. Yap. Yes, kumbure abavuga ati uwo turi kumwe ninde mu kiganiro? It's your boy Lami Dryland. Amazina nawe narahawe n'abavyeyi, ni Rentre Nsengiyumva. Ariko uyu muziki wagiye kunyita Lami Dryland. Kabisa. Yeah. Hari akazina bavuga ati mu mavugo. Ukavuye. Mavugo ni sirno nahawe ndi kwishure. Mu muziki ni Lami Dryland. 257. Yeah. Bisigura iki? 257 navuga ko ari nka code y'igihugu nko musanzwe mubizi, Burundi. Hama Lami Dryland. Lami Dryland ni mico ibiri. Lami yimamagaye Lami ubunyibukije hasroze yo muziki. Ariko unyise Dryland d'une part de l'entrée riri inversé, pronoye wanje. Ariko ku bantu bazi icongereza Dryland sigura gataka kumye. Kweli. Yes, bakunzi ba PTV murumva yuko turi kumwe na Lami Dryland 257 kabisa, niwe turi kumwe. Yes, kumbure rero wowe usanzwe uri mu musicien, umunyamuziki, ariko kandi ndibatse ko si benshi bakuzi. Vraiment si benshi banzi. Byagenze gute none? Uyu muziki ujya mpereye kure, natanguye kwandika depuis 2012. Ariko byagiye gushoboka ko ninjira muri studio fin 2023. Kubera iki hashiye ikiri nk'icyo cyose? Uburyo ndwagenda burabura, Jean ukasanga banubwira ndafise impano, ndaba munshigikire. Gati wewe iyo ni imyaka iri kiraguhenda. Uracyari umwana, we tout simplement genda wige. Donc kasanga kuya nta mitaho ufise wewe, naho wawizeye ko wogushigikira ntibabibona, bagufata nko kumengo ni ya myaka y'ubu adolescent. Rero byatumye no havuye izina Lami. Navuze nti none kubera iki abantu ariko barambuza iki kintu nko kumengo ni imyaka iri kirampenda, kandi muri je numva ari passion fise, ikintu kindimwo. Ndavuga nti uyu muziki negezwa kubugwanira, canke impano yanje indoto mfise negezwa kuyigwanira nka kurya igihugu gikingira agataka kacu. Ndavuga nti music is my land kabisa. Lami yavuye muri my land. Ndavuga nti mbona ibintu bigoye bambuza, ariko sindabiye, bavuga ati umwana wacu yatujanye kabaye. Akumbere ukiri ngaho wari ufise nk'imyaka ingahe? 2012 nari mfise imyaka nka 13. Abo bakubwira ati adolescence niyo gufashe bari bande? Bari abavyeyi? Bamwe bari abavyeyi canke hano usanga ari abantu bisumbuye bakuze baba papa, avuga ati abantu ntushobora kubitura, avuga ati uyu muziki n'abantu bawoja mwe abantu bazima. Ese kumbure mukanya garuka, ariko abakunzi bacu badukwikira baravuga ati none Lami Dryland 257 naducishirizeho mu ndirimbo amaze kurimba kugira ngo twumve yuko ari talent yiwe canke yuko ari ganga. Buri wese azi ico gukora, then why bitoroha gushira? Every time mpanga kubiheba, nkigaya nkarahira kutongera.
I don't believe ko ari je niyobora slowly nza namaze kwibagira zamanura mama yantekerera uramenye mwa nanje utazanyambika ibara be I'm sorry urazi ko ngukunda don't deny it be mushuhira nkagushuhira tukibuka ibintu bizabirangira be I'm sorry ndabizi yuko nkunda can't deny it nubwo unshuhira nkagushuhira I cannot stay muri bimbabarira kabisa murumva yuko turi kumwe na Lami Dryland 257 kabisa babe I'm sorry yeah ko bavuga ati nta muhungu asaba imbabazi bigenda gute yeah sorry ushobora gukoresha gusaba imbabazi ariko urashobora no gukoresha uri excuse shantara gusaba imbabazi nyine komtere kweli yeah yes indirimbo iri kuri YouTube kandi turabona irafise n'amasanamu wayisohoye ryari indirimbo yagiye ku rubuga rwa YouTube tariki 27 z'ukwa gatanu yeah ni kuvuga yuko imaze nk'amezi ukwezi kumwe konyine kumbuye rero tugarutse ku mateka yawe uvuga yuko watanguye muri 2012 uri umuririmbyi ariko bakakubwira ati ibyo uri kurakora uri kurasara ariko nawe ukavuga ati uko byagenda kose mimi ni hustler ndabandanya nkora ico gihe ugitangura inspiration wewe wayikura kwande ngitangura kwandika novuga ko nabaye inspired n'abaririmbyi babiri ngaha mu Burundi yari Satbi na Mkombozi ano barinzi batanguye kunyinspira ngaha mu Burundi ndavuga nti reka nce mu makanda yabo nshobore kwandika Jean ariko ko imyaka yagendera iregera imbere ngenda ndumviriza indirimbo zo mu karere nagenda ndumviriza imiziki y'ibihugu bitandukanye ariko narakunda kumviriza umuziki wo mu Rwanda navyo yo Midole Ivan Blavan mani mwakira uvuze yuko warakunda Satbi warakunda Mkombozi wamukundira iki ko tubona indirimbo ziwe kenshi atari z'urukundo yakunda kuririmba Mkombozi ikintu namukundira ni the way yandika genre philosophy yiwe ndakunda umuntu yandika ntushoke utera urwako direct ikiyumviro ciwe yashatse gutanga ko kenshi ndi umuntu akunda kuraba amafilme kenshi ndakunda ziriya filme zihera uciyumvira ati kubera iki none ziheze genre udashobora kubona ukibona gusa ugitangura episode ya mbere utera ubona iyo bizoherera ariko ukaza kuyibona mu nyuma hama Satbi nawe Satbi novuga ko yari new generation ico gihe yari afise amaraso ashushe kandi niho yariko aramenyekana ico gihe yanje gihe yariko aramenyekana ndiye narakunda indirimbo ziwe yes wavuze yuko watangwe muri 2012 ariko indirimbo ya mbere ni muri 2023 iyo myaka yose wari hehe wari kurakora iki iyo myaka amaze kubona ati ikintu cy'uburyo ntiko kirankundira neza navuze nti mbo reka mpoweshe je mbandanye nkora maybe igihe nicagera bizokunda nje studio ariko navuga ni kambandanye travayaje ubwanje nagumye ndandika hanyuma tanguza ndakora utuntu tudukova nimenyereza tudukova ariko nkavuga none ko imyaka iri kiragenda iba myinshi indoto yanje yo kwibona hasi umunsi umwe fisi igikorwa ciwanje kuri channel YouTube yanje bizomera gute ko hataragera maze kumanuka BJ nje kwishure navuze nti reka mbandanye cy'umuziki tarondera ama band ico gihe wabahe mvuka Gitega Gitega GTG kabisa rero navuga nti reka ninjire mu band ya live music basi mbembe ndatravaya sindakora utuntu tu live ndaja mu tubendi tumwe nkakora biraka mu mariage cyangwa izindi manza ukaririmba aririmba bagutumira gute baba bakumenye gute kandi utari bwamenyekana kwere nabanagiye muri iyo bendi niyo bahi biraka neza cyane hama nkagenda nanje nkaba ndi ngo muri abo bonye ariko maze kuza Bujumbura muri kaminuza nasanze faculty ndimwo hariho umunsi mukuru wamuba buri mwaka rero bavuga bati none ko ngaha muri faculty turimwo hari nk'abanyempano kubera iki tutofata ibintu mu minwe muri uru rubanza tukakora live mugabo tukavyikorera ari twebwe nyene biraba canja muri iyo band y'iryo shure
2022 2021 natangura twatangura iyo performance buri mwaka, ni ukuvuga buheruka kugira edition 2023, ni ukuvuga amaze gukora edition 3 nabo. Hama ndavuga nti kuri ivyo rero reka mbandanye nza ndaraba ukuntu ndabigira, ndatangura ndakora udukova twiwanje, ndavuga nti kandoshire kuri channel kuva ya mbere ndibuka nayishize ko 2020 kuri channel yanje ya YouTube, nkurinda ndavuga ati reka basi bibi bintu byo guma binyibutsa ko ari indoto mfise nzima ntigezwa kugwanira, nubwo atari ntuze atari za vyandiko vyiwanje, mvuga nti biri professional, ariko mba ndakora udukova zo guma tunyibutsa ko hari ikintu kiri muri jewe ntegezwa kuzokora. Yes, nibyo kuri YouTube kandi hari indirimbo yitwa Sigaho, nta masanamu ifise kandi iyo yasohotse imbere ya Sorry. Tuvuga yuko byagenze gute? Muri iyo muri ubwo buzima bw'ubuhaso nagenda camwo, avuga ni kubera ko mbona bigoye ko umuntu agushigikira atagi kugufise, reka mpambane kivyangu. Naza ndaplayinga ama competition amwe bamwe sindanashikiye kandi ntabamye na feedback, ariko ariyo competition nabonye yari yateguwe na Pisol sans vacances, yitwa ni Abacu Song Competition. Iyo competition yavuga ku magara meza yo mu mutwe n'uburenganzira bwa buri kirenga muntu. Rero competition naraplayinze, ndatanga text yiwanje, hanyuma mbona text barayishimye d'abord, ndabaselectiona muri 40 ba mbere baja muri quart de finale turaje imbere ya jury, tugira acapella kiniki bw'abatore 20 baja muri demi finale, naho mbona ndabaye selectionné, ndapambana gushika muri finale. Ariko muri finale kugira ngo performinge byagusaba ko iyo text yawe batoye uyitwara muri studio ukazana indirimbo iheze muri finale. Rero nacenja muri studio ndakora iyo ndirimbo Sigaho irangije mwihigano, amaheza kurangira Imana ikoze bitangaza ndanaritwara kabisa. No tubara kwese ku mufuko. Yes, Lami Dryland kabisa. Usanzwe rero uri umunyamuziki wamaze kubigira umwuga wawe, wewe urabona nko mu myaka nk'itanu iri imbere wowe uzobugeze, kuko hariho ugaruka nka wewe bari mu muziki bamaze kumenyekana abaje vuba, wowe urabona nko mu myaka 5 iri imbere uzobugeze? Ijo niyo gushika mu myaka 5 depends nuko imitahe nzoba mfise uko nimeze. Bo gushika ubu unye ego namaze gupambana byiwanje ata muntu numwe ariko aranshigikira iki niki, ariko mu gihe hoba habonetse nka management canke imitahe ikwiye, antwa ntibona ko nawangeze ahantu hari kure cyane. Mu muziki rero benshi baravuga ati nta mafaranga ariyo, bakidoga, niko bibona na wewe? Ikintu cyose ngomba ndakubwire, uyu muziki uvuze ngo ugomba ngo ukore ngo kubera inoti hanini ya kinshi woba desi, ariko umuziki umuntu awukora kubera iki? Cambere kubera ukunda, cakari kubera ari talent afise, ibindi bizoza mu nyuma. Ariko umuziki ni business nk'izindi. Business ushaka guhomba ukunguka, urashobora guhomba cyangwa ukunguka. Ni business nk'izindi, bisaba gusa ko ufise business plan yawe ingene uyikoresha. Yes, kumbere rero mukurangiza kino kiganiro cacu, ni ikihe kintu wimirije gukora ugiye guha abakunzi bawe? Novuga ko ibikorwa birahari, ivyanditse ni byinshi. Kurumva kuva 2012 umuntu yandika ticaye, ni byinshi biruzuye. Koko muri stock huze indirimbo nyinshi. Ziruzuye. Ikintu gusa kibuze n'imitahe tout simplement. Imitahe ibonetse no wovuga ati imitahe irabonetse genda, nejo uzora ndabaha ikintu. Yes. Kumbere rero abagomba kukurikirana indirimbo ziwawe bozi kura he kuri YouTube? Ku mbuga za ngurukanabumenyi zitandukanye. YouTube channel ni Lami Dryland 57, Facebook page ni Lami Dryland, Instagram ni Lami Dryland, ama TikTok ni Lami Dryland 1. Aho sarashobora kundonga, na WhatsApp arashobora kundonga uri 62 420 322. Yene nimero ushobora no gukoresha kuri Rimi Cash, ugomba kunshigikira mu buryo bw'uburyo. Yes, reka rero ndagushimire cyane Lami Dryland 257 kabisa ku mwanya muduhaye, nibaza yuko n'ikindi gihe nitwatuma ko muzoshobora kutwitaba, mutamera nk'ababandi bamaze gutera imbere batangura kwinoba ama media. Thanks sana namwe kuba mwanyakiriye, antuka mu mpamagaye nzoza ndiruka kabisa.
Yes, bakunzi ba PTV aha niho turangije kino kiganiro turi kumwe na Lami Joyland 257 kabisa muje kuri YouTube mugira subscribe kabisa kugira mu mushobore kumufasha kumufata mu mugongo no kugira ibikorwa byiwe vyamamare bikwire hose. Bari kumwe na Moses Angelo for the Pro.